Amahoro y'Imana bane namwe nshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Numwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Kurya amashokora, amafromage, kunywa ikawa, inzoga no kudasinzira bituma umuntu ameneka umutwe kenshi. Ivyo vyavuzwe na Benjamin Ndihokubwayo, umuganga w'imitsi. Muraza kubikurikirana midonido y'amakuru yacu. Indongozi zitegerezwa kuba hafi yabo barongoye bakamenya n'ingorane bagira kugira habe uburongozi bwiza n'intwaro ibereye. Bishikirizwa na Evariste Ngayimpenda, umuhinga mu byo muri kahise akaba n'umwigisha muri kaminuza. Muraza gukurikirana n'andi makuru atandukanye twabashikirije mu kanya idonido y'amakuru. Nongeye kubaramutsa ndabana ikaze kugira mukurikirane idonido y'amakuru yacu mu Kirundi, aho kurya amashokora, amafromage, kunywa ikawa hamwe n'inzoga no kudasinzira bituma umuntu ameneka umutwe kenshi. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Benjamin Ndihokubwayo, umuganga w'imitsi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Irambona Brenda Deborah Kelly. Kumeneka umutwe imisi yose ngo birashobora kuva ku zindi ngwara nka AVC canke ukaba waravukanye utuvyimba mu mutwe. Ivyo bivugwa na Dr Ndihokubwayo Benjamin, umuganga w'imitsi. Mu bisevyo hariho n'izindi ndwara umuntu ashobora kugira umutwe umeneka imisi yose, canke uzuraza nk'amakrize. Muri izo turashobora kuvuga nk'abantu bagize AVC, n'ubu barashobora kugira umutwe umeneka cane rwose. Hari n'abandi usanga bafise udutsi bavukanye dufise malformation ivyo bita aneurysme, abafise utuvyimba two mu mutwe ivyo bita tumeur cerebral. Hariho tension y'ubisabo ishobora kongerekana ivyo bita hypertension intracranienne, n'indwara z'amaso zimwe zirashobora gutera umutwe, murumva ko bitera umutwe ari ibintu byinshi. Dr Benjamin Ndihokubwayo aratubwira ivyokorwa kugira ngo uwugwara umutwe imisi yose bihere canke ngo abandi bavyikingire. Icokorwa no kumanza kumenya ikibitera, kuvuga amafacteur aprovoka ku bantu bamwe biratandukanye. Hariho ubwoko bw'amigraine bavuga usanga ari nk'akaronda, ivyo bita genetique, ugasanga muri famille barafise amamigraine, no kuvuga abo baba bari predispose ko baza baragira amakrize y'amamigraine. Sina yandi mafacteur umuntu ashobora kwirinda mu byo afungura, gufungura amashokora, amafromage, konsoma alcool irenze, cafe, gufima, kudasinzira neza. Iyo umuntu adasinzira bihagije ashobora kugira amakrize ya migraine. Ibyo umuntu kwirinda n'ivyo ndondaguye, hama hakacabaho n'imiti umuntu ashobora gufata mu gihe yagize iyo crise. Mumenya ko gufata imiti myinshi vyonona umubiri bigatuma ugwara izindi ndwara nka estoma, amafyigo, igitigu canke umubiri ukamenyera iyo miti, bigatuma atawundi umuti w'ububabare ushobora gufasha umuntu. Indongozi zitegerezwa kuba hafi yabo barongoye kugira ngo bamenye ibibazo bafise na cane kugira ngo bashobore no gutsimbataza intwaro ibereye. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Evariste Ngayimpenda, umuhinga mu vy'akahise kandi akaba n'umwigisha muri kaminuza. Elvis Munyaneza. Indongozi zitegerezwa gukora ku neza z'abo barongoye, ni bimwe mu vyashikirijwe mu kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe Parsem gishimikiye ku burongozi bwiza n'intwaro ibereye, nk'uko vyashikirijwe na Evariste Ngayimpenda, umuhinga mu vyo muri kahise akaba n'umwigisha muri kaminuza. Mu bisanzwe iyo twara abandi utegereza no kubinongozi zabo, kuvuga yuko utera kubakura aho bari ubatwara heza. Si ibintu gusa kubabwira ngo ndagutwara ngo ndagutegeka kuri ico ushatse kuri ico ndagutegetse, si ivyo. Utera gukora ku neza yiwe, mbere ukanahindukira ukanamubaza uti mbega ibi turiko turakora ubona vyakozwe uko vyategerezwa. Jeremy Ngendakumana, umwe mu bitabiriye ico kiganiro,
ahamagarira indongozi kumenya ingorane z'abo barongoye bakazitorera n'inyishu. Akamo twotera abarongozi ni nk'uko twari duhejeje kubivuga, ni ukubona ingorane abo barongoye bafise, kuko umurongozi ni umuntu ufatanije urugendo. Iyo urwaye arabimenya, iyo ushonje akabimenya, iyo unaniwe akabimenya, agaca amenya rero ingene akuramira mu gihe cyose uri mu ngorane. N'abarongozi rero dufise ubu n'abazoza ejo ni uko boza baramenya ingorane abo barongoye bafise, hanyuma bakava hasi bakabafasha kugira ngo izo ngorane zitoke. Ico kiganiro cari catunganijwe ku civugo kugira intwari ibereye n'uburongozi bwiza kugira Uburundi bushike ku mbona kazoza y'umwaka w'2040 n'umwaka w'2060. Uburusho butari buke bugiye kuronswa abanywanyi b'ishirahamwe rya SNB. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe na Niyokindi Gilbert, umuyobozi ajejwe abakozi b'iryo shirahamwe, na cane cane muri iki gihe aho hariko harasozerwa umwaka wa 2024. Ni nkuru mugenzi wacu Alain Loris Ndongozi. Ishirahamwe SNB ryatunganije kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 15 Munyonyo ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kumenyesha uturusho twa Noel ryateguriye abanywanyi baryo. Niyokindi Gilbert, umuyobozi ajejwe abakozi muri SNB, arasigura uko utwo turusho dutunganijwe. Mu kurangiza uno mwaka twiyumviriye ku bakiriya bacu, abanywanyi bacu, kugira ngo muri ibi bihe byo guheraheza umwaka bashobore kubona bitabagoye kandi ku buryo buciriritse. Ni ukuvuga mu buryo twerekana amasanamu biri mu bice bitatu. Hariho umuce umwe w'ibihumbi 12, harimo n'uwundi muce w'ibihumbi 20, hakabaho n'uwundi muce w'ibihumbi 36. Muri promotion rero twagize akaganuke twabateguriye, ushoboye kuriha buke wari urimo ukayiriha inshuro zibiri. Ni ukuvuga nko ari muri Nova akayiriha inshuro zibiri, ni ukuvuga abatanze 24,000 acaraba buke yo hejuru y'ibihumbi 20 ayo mezi abiri. Uwari muri buke basique ashoboye kuyiriha amezi abiri acaraba buke classique amezi abiri. Uwari muri buke classique ashoboye kuyiriha amezi abiri aca tumwongera iminsi 10 ariko araraba amasanamu. Ariko ico nagomba kuvuga kuri iyi promotion, umuntu azogura yamanutse kuri buke yarariko, iyi promotion ntashobora kuyibenefisia. No kuvuga wewe uri aho waruri hama ukabona gukurikira ibiri hejuru. Mugabo wari nko muri Basique ukaja muri Nova, iyo ntunze ntushobora kuyikurikira, ntushobora kuronka ayo mahirwe yako kaganuke. Niyokindi Gilbert aramenyesha kandi ibibanza abifuza kuronka amadekuderi ya SNB botumberamo. Umuntu kugira ngo ashobore kubona ayo masanamu, dekodere, antene ibitanga ku buntu. Igikurikira, kugira ngo ushobore kubona amasanamu usabwa kuriha amafaranga 40,000 gusa, ugacuraba amasanamu igihe c'amezi ashika 2 kuri buke bita Basique. Ariko twagomba kongera ko mu gihe ugomba kugura iyo dekodere ntupfe gutwara, uyiguze ubanze ubwira uwo muntu aho ugiye kuyikoresha, kuko ari aho sinyare itarashika. Kuko sinyare aho imaze gushika hamaze kuba iminara tumaze kwatsa, n'umunara wa Bujumbura, umunara wa Manga, umunara wa Gitega, umunara wa Kayanza n'umunara wa Mutumba mu Kirundo. Mwomenya ko igihe mufise dekoderi ya SNB nubwo mwoba atamayinite mufise mushobora kubandanya muraba televiziyo y'igihugu ku buntu. Alain Loris Ndongozi kandi adushikirize amakuru avugwa hirya no hino mu nkino, aho umugwi intamba mu rugamba userukira igihugu cy'u Burundi mu nkino z'umupira w'amaguru washoboye kunganya ubusa ku bundi n'umugwi wa Malawi.
Mu nkino zo gukurakuranamwo mu kurondera itiki ryo gukina inkino z'igikombe ca Afrika umwaka wa 2025 zizobera mu gihugu ca Maroc, Uburundi bwarayibunganije n'igihugu ca Malawi ubusa ku bundi. Rukaba rwari urukino rugira gatanu ku mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba. Rukaba kandi rwari urukino rwa mbere rw'umumenyereza Patrick Sangwa nk'umumenyereza mukuru w'intamba mu rugamba. Patrick arakandi ajejwe kumenyesha amakuru mu mugwi nserukiragihugu w'Uburundi arizeza abarundi ko urukino rugira kabiri Uburundi buzoba bwiteguye neza. Intamba hanini basatiriye mugabo urabona yuko hanini bakina bari inyuma. Ibyo rero nivyo amakosa umumenyereza yagihuga yakosoye ariko nibishobora ko tubananya dukina uko ku rukino ruzoduza na Senegal. Wewe umumenyereza avuga nizo nkino tuba dukeneye hama reka tuzokina na Senegal turaba ukuntu bakina. Yavuze muri point of match nk'izi tuba tungana nizo match zigoye. Rero ku rukino rwa Senegal wewe aremeza yuko azogenda satira gukosora hanini. Urabona yuko umusatirizi wacu akomeye Bonfils Caleb wewe yarasanzwe ari hanze kubera imvune yakinye umwanya mutoyi. Rero twibaza yuko urukino rwa Senegal azobamerewe neza. Mu nkino zitanu Uburundi bumaze gukina bufise amanota 4 bukaba bwaramaze gusezererwa mu nkino z'igikombe ca Afrika co mu mwaka uza mu makungu. Mu nkino za UEFA Nations League igihugu c'Ubufaransa caranganije n'igihugu ca Israel ubusa ku bundi. Mu mwaka wa 2024 Ubufaransa bunganije inkino zine bikaba bitari biherutse kuba mu myaka 20 iheze. Hakaba hatanguye kuvugwa ko umumenyereza mukuru w'ico gihugu Didier Deschamps ashobora gusubirirwa muri ayo mabanga n'umumenyereza wa kera w'umugwi Real Madrid Zinedine Zidane. Mu mugwi wa Manchester United umumenyereza wabo mushasha Ruben Amorim yamaze gutanguza imyimenyerezo muri uwo mugwi. Urukino rw'uwo rwa mbere akazorukina kwigenekezo rya 2024 Munyonyo umwaka wa 2024 igihe umugwi wa Manchester United uzoba wakiye ku kibuga Old Trafford umugwi wa Ipswich Town. Inkuru ya nyuma yano makuru ni tushikirizwa na Elakeza awa za kutumenyesha amakuru atandukanye avugwa hirya no hino mu makungu. Mu gihugu ca Malawi kurondera imfungurwa n'urugamba rwa misi yose biturutse kwihindagurika ry'ikirere, ingaruka z'ibihuhusi be n'ibihe vy'amapfa biturutse kwihindagurika ry'ikirere vyatumye igihugu kigira ubukene bw'ifungurwa. Muri ntwara Malawi yarakubiswe na Freddy, igihuhusi gikomeye kuruta ibindi vyose vyabayeho. Imvura y'amezi 6 yaraguye mu misi 6 gusa ituma haba umwuzure. Abantu bashika ku gihumbi n'amajana 200 barapfuye, abandi ibihumbi amajana 7 nabo barahunga. Abarimyi miliyoni zibiri baratakaje ivyimburwa vyabo. Inka hafi miliyoni 1 zarapfuye. Amatongo yari hafi y'Ikamuga nayo ararengerwa n'amazi kandi amazi aracariho. Mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2023 haciye amezi makeyi igihuhusi Freddy kihavuye El Nino yarashitse. Iryo hindagurika ry'ikirere ryatumye mu gihugu abantu barenga miliyoni 4 n'ibice 4 bari bamaze gushikirwa n'ingorane y'ibifungurwa. Itegeko ry'ubumwe bwa Burayi ryerekeye gutema amashamba ryarigijwe imbere mu nama nshingamateka ya Burayi. Mu gihe hariko haratorwa itegeko ku munsi wa kane, abatari bake baremeje iryo tegeko ko ryigizwe imbere umwaka umwe. Bongera basaba ko baho ihinduka rigamije gutuma ingingo zaryo zigoyagoya. Inama nshingamateka y'u Burayi yatowe kuwa kane gusubiramwo no guhindura ingingo z'itegeko ry'itegeko ryo gutema amashamba. Itegeko ry'ubumwe bwa Burayi rizoshiraho amategeko ku mashirahamwe yose azana ibikoresho bimwe bimwe mu Burayi. Muri iryo tegeko ibiva mu bitungwa, ikawa, amavuta, soya n'ibiti bitegerezwa kuva mu bihugu vyatemwe amashamba, kandi abavyinjiza bategerezwa kwemeza ko bishobora gukurikiranwa vyose. Ishirahamwe ry'ubumwe rya Buraya rikoresheje n'ivyo bintu hafi 10% by'amashamba acibwa ku isi yose, nkuko icegeranyo ca FAO kibivuga. Ni kuri iyo nkuru ivuga amakuru yo mu makungu turangirije ko amakuru yacu y'uno munsi, tukaba twashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana. Dushimire abamenyesha amakuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyadutororokaniriza, ariko kandi mu buhinga bw'ivyuma bakoze ibikora inka kugira ngo bashobore kudushikiriza ano makuru, amasanamu n'amajwi atagira
agatotsi. Imana ibahezagire, mutangure weekend nziza ifise ubushobozi bw'Imana, ndetse n'abafise agacupa bashobore gusangira n'abandi.